Muy buenas tardes, amados Mwiriwe hermanos, neza amigos, bakundwa están conectados bene a data través de n'inshuti satélite mwihuje Amazonas, natwe biciye kuri satellite satélite Amazonas diferentes na países. satellite Eutelsat 8 mu bihugu Hoy bitandukanye. viernes 20 de febrero de este Uyu año munsi kuwa gatanu 20 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2026 turondere Apocalipsis, mu gitabo c'ivyeshurire Yohana capítulo 11, verso 3, mu gice ca 10 mu murongo wa en gatatu adelante, donde nos dice: kabandanya "Y hatubwira daré a ngo mis dos testigos kandi que abanshingira intahe profeticen por babiri 1260 nzobavugisha días vestidos de bazovugishwa silicio, iminsi 1260 bambaye amagunira. y los dos candeleros Abo nibo biti que están vy'imyelayo delante bibiri del n'ibitereko Dios de la kw'amatara tierra. bibiri bihagaze Si imbere ya alguno nyenisi. quiere dañarlos, Kandi iyo sale umuntu fuego de agombye la kubagirira boca de nabi ellos, umuriro y devora ubava mu a sus kanwa enemigos. ugaturira Y si abansi alguno babo. quiere hacerles Kandi daño, umuntu niyo agomba debe kubagirira morir nabi de la misma uko niko manera. akwiye kwicwa. Estos tienen Abo poder para cerrar el bafise cielo, ubushobozi a fin bwo de que gukinga no ijuru llueva los días ngo de su imvura profecía. ntikoroke mu minsi yo Tienen kuvugishwa poder kwabo. sobre las aguas Kandi para bafise convertirlas ubushobozi en ku sangre, mazi y kuyahindura para amaraso herir la tierra no con kubabarisha toda plaga isi icago cuantas cose veces quieran. uko bagomvye. Los ministerios de Ubukozi Moisés y Elías bwa Mose na Eliya pueden bwisubiramwo. tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Estos ministerios de Moisés y Ubwo Elías bukozi bwa Mose na Eliya son los ministerios ni ubukozi que estuvieron ministrando el Espíritu bwariko Santo operando esos ministerios. burakora mpwemu yera akora ubwo bukozi Moisés, muri un Mose mensajero dispensacional, intumwa y'ikiringo y en Elías, hamwe no muri un Eliya mensajero intumwa. que el reverendo William Branham nos habla que es Revera mensajero William Branham atubwira ko ari intumwa y'igihe c'ishengero, no kuvuga ngo ni y'ibihe vy'ishengero, gentiles y ni hebreos y'abanyamahanga hamwe también. n'abaheburayo Ahora vyongeye. vemos Rero que el murabona ministerio de ko Elías, ubukozi bwa Eliya cuando igihe viene en este tiempo final, buje muri kino gihe ca o nyuma, sea, ni kuvuga es manifestado nuevamente ese ministerio bugaragara ubundi bushasha en este ubwo tiempo bukozi final, en su quinta muri kino gihe ca manifestación. nyuma mu kugaragara kwa gatanu. Ese ministerio Ubwo bukozi viene acompañado por buza Moisés. buherekejwe na Mose. Es la primera ocasión Ni ku nshuro ya en que mbere ese ministerio aho ubwo bukozi ministra al lado bukoze buri kumwe n'ubukozi bw'ikiringo ari bwo ari ubwa Mose hamwe o sea que Elías n'ubwa viene Yesu. con No kuvuga yuko Eliya ese doble aza ministerio ari kumwe dispensacional. n'ubwo bukozi bubiri bw'ikiringo. Ahora vean Rero la murabe página 57, ku rupapuro rwa 57 párrafo 494, umurongo w'amajana 494 haravuga ngo mpwemu wa Eliya yandika ngo Eliya wa gatanu niyava mw'iri shengero ry'abanyamahanga azoca abandanya gusa yinjira mw'iri shengero ry'abayuda. N'igihe cyo kuzifuruka azogenda yinjire muri iryo shengero kandi azohamagara Mose bajane. Aleluya, muravyumva. Kandi we no kuvuga iyo ntumwa ico gikoresho ari we afise ubwo bukozi bwa Eliya kandi azohamagara Mose bajane. We azokwigisha bwa butumwa nyene bwa Pentecote ku bayuda bamwe banka Mesiya. Yandika ngo umwaka wa yubile Abalewi 25. Amen, muravyumva. Azoba ari bwa butumwa nyene bwa Pentecote abo bayuda bazobigisha bazobabwira. Aho yandika ngo Mose na Eliya, yandika ngo abanyamahanga canke igihe c'abanyamahanga, ndetse kandi yandika ngo igihe c'abayuda ni kiringo c'ubwami hamwe n'igihe c'ubwami, kandi yandika ngo ibitangaza bikomeye. Rero mwumve ibyo tubwira ngaha mw'iri jambo ry'intasho 21 z'ukwa gatatu 2009 muri Villa Hermosa Mexique. Yavuze ngo buri gihe cose aho Imana yabirungitse intumwa uwo yahishurira ijambo ryiwe yarigisha ubwo butumwa, hanyuma mw'ubwo butumwa hakaza umuhamagaro kubatoranijwe bo mu gihe hanyuma intumwa ikayijana. No kuvuga ngo igihe yabirangije ubukozi hamwe n'igikorwa iyo ntumwa yabiriko irakora, Imana
yaciye ijana nuko igaca ihagurutsa iyindi ntumwa. Nibwo buryo buri gihe Imana yamye ikoramwo integuro yayo muri buri gihe na buri kiringo. Ivyo mu butumwa bwitwa ngo ijambo ribuzwe n'urubuto rw'inkomoko ku rupapuro rwa 68 ngaha aratubwira nuko rero mu mvura y'urushana hazoza ku musozi Karumeli hazoza agahinyuza. Bibiliya ishikijwe urudome ku rundi. Yohana Umubatizi intumwa imbere y'ibintu byabaye muri Maraki 4 yashitseho imvura y'agatasi yankwa mu mashengero abasadukayi bafarisayo. Yesu yaraje agira agahinyuza ku musozi wo guhindurirwako. Ino nteguza yo mu minsi ya nyuma azobiba imvura y'agatasi. Yesu azoba yandika ngo hamwe na Mose na Eliya. Yesu azoba agahinyuza mu madini n'imigenzo zanemeye. Ariko ijambo ryiwe yandika ngo agahinyuza niyaza agahinyuza ukunyakurwa ko mugeni. Akambere kabereye ku musozi Karumeli, aka kabiri kabereye ku musozi wo guhindurirwako, aka gatatu kazobera ku musozi wa Siyoni. Bubafu yandika ngo umusozi wo guhindurirwako, umusozi wa Siyoni. Inyifato ya Eliya, inyifato ya Mose, inyifato ya Yohana bakava mu gikorwa. Abantu benshi ntibabitahuye. Kwari uko bona ubutumwa bwabo bari baswe. Urubuto rwari rwabibwe, ibihano byari vyegereje. Nabo cari ikimenyetso c'Imana ku bantu, berekana yuko ibihano biri hafi. Ibiba ryari ryaheze. Ibiba ryari ryaheze. Hejuru yandika ngo kimenyetso cuko byose byarangiye ni igihe umuvugishwa avuye mu gikorwa akagenda. Rero murabe iki nico kimenyetso cuko byose byarangiye muri iyo ntumwa, ico gikorwa abari karakora no kuvuga mpemu yera akora biciye muri iyo ntumwa. Ni ryari gikorwa cyo ntumwa kirangira, ni igihe Imana imujanye, igihe avuye mu gikorwa akagenda. Byoroce cyane nk'uko rero bandanya avuga. Kandi abari barasa ubutumwa kubera ko batakiriye intumwa, nuko rero bazoshikwa kw'ivyago bizoza ku isi guhereza igico kinjana. Hanyuma mbere Imana igaheza ikarunga ikiyindi ntumwa. Murona kuko mwamuransha azokora tabanje kwibira akabanga abasevyi biwe avugisha Mose 3 umurongo w'indwi. Kuniko haje ivyago vy'indwara ndetse kandi n'intambara. Intambara ni icago kuko hapfa abantu benshi. Rero muri kino gihe cyanyuma naho bizoza mu buryo bw'umwongekanyo ivyo vyago mubaro mwinshi nkuko byaje kuri Egiputa mu gihe ca Mose. Cyo gituma ubukozi bwa Mose bujanye n'ivyago buzokwisubiramwo, nabwa Eliya nabwo nyene bujanye n'ibihano vy'Imana kuko bavugishwa n'ibihano vy'Imana. Mose yaramenyekanisha ivy'Imana yabimubwiye igihe cose. Ubwo Imana yabigiye kurunga ikicago yarakivuga hanyuma kikaza. Na Eliya nawe nyene yarakoroye umuriro uva mu ijuru. Murabe ico gituma mu vyishuwe yatubwira yuko imyera y'ibiri bafise ububasha ku isi, barashobora gutegeka ngo haze ivyago ibihano incuro zose bashatse. Rero kuko ibijanye na Eliya igihe yavuga kuri abo bari bamujeko, uwo mugwi w'abasoda we ngaho rero yaravuze ijambo. Murabe namwe katurabe hano aho atubwira kuri ivyo mu bami ba kabiri igice ca mbere. Murabe aho turabona ubwo bukozi bwa Eliya buriko buravuga ijambo.
umuriro ururuka. Murabereka duhere hano mu gice ca mbere mirongo icenda. Umwami araheza atuma umugabisha agaba ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko araduga iyo Eliya ari, asanga yicaye ku mpinga y'umusozi. Yari yicaye he? Ku mpinga y'umusozi. Aho ni mu gihe c'ibiruko bizifuruka. Aramubarira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 ati, asangwa ndi umuntu w'Imana, umuriro nutibuka uve mu ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro ucuratibuka uvuye mu ijuru umuyigizanye n'ingabo ziwe uko ari 50. Kuko murabe ingene yamuburiye isoni, amubwira nk'uko muvugishwa w'Imana. Akoresha iyo mvugo, ntabwo yagize kubaha ngo yubahe uwo muntu w'Imana. Umwami arongera atuma uwundi mugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Araza aramubarira ati, yewe muntu w'Imana. Nukuvuga yuko bari bamuzi nk'umuntu w'Imana, ariko ntibwari bwo buryo bwo kumuganiriza canke kumwegera. Ntibari kumwegera uko, kuko muri we yari arimwe mpwemu w'Imana. Yarire muri Eliya utishubi. Aho rero kwari ukuburira isoni Imana, ntabwo kwari ukutubaha igikoresho. Imana rero yaciye ikora nk'ubwo buryo. Murabe rero ico ciyumviro caramushitse kugira ngo acire urubanza abo bantu, ntabwo yagiriye imbabazi abo bantu. Nawe murabe yamubwiye nk'uko nyene, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo nk'uko umenga bariko barategeka muvugishwa. Naho yari kuba ari umwami canke umukuru w'igihugu canke ari we wese, aho yoba ari hose, hatitaye ku kibanza co kw'isi yoba afise, suko bari kumubwira canke ngo atume umuntu ngo aze kubwira nk'uko muvugishwa w'Imana. Yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka n'ingoga mu ndabire. Yari karategeka. Imana ntabwo izanwa n'itegeko na rimwe ry'umuntu. Imana iza yisunze igihogora cayo biciye mu ntumwa. Intumwa nayo nta na kimwe ikora mu gihe idahawe itegeko n'Imana kugira ngo ikore igikorwa ico iyo ntumwe iba yarongezwe gukora. Eliya arabishura ati, asangwa n'umuntu w'Imana, umuriro nutibuka uve mu ijuru ukuyigizanye n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro w'Imana uca utibuka uvuye mu ijuru umuyigizanye n'ingabo ziwe uko ari 50. Umwami arongera atuma uwundi mugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'izo ngabo ziwe. Uwo mugabisha wa gatatu araduga ashika apfukama imbere ya Eliya, aramwinginga ati, rero aho yaragiye afise kubaha aciye bugufi ati, yewe muntu w'Imana, ndakwinginze amagara yanje bo n'ay'abasavyi bawe uko ari 50 nagutera imbabazi. Ni kuvuga ngo yaragiye aca bugufi imbere y'umuvugishwa. Araheza amubwira ku gaciro k'ubuzima. Murabona, daba umuriro uvuye mu ijuru hejeje kuyigiza babagabisha ba mbere bompi n'ingabo zabo ko ari 50, ariko none hamagara yanje nagutera imbabazi. Ese Imana buri gihe yogirira imbabazi ubuzima bw'umuntu wese muri twebwe, kandi ikabona urukundo rwacu, ikabona urukundo dukunda ubuzima, igakunda ubuzima. Kandi ico kintu gikomeye cyane Imana yahaye kiremwa muntu ubuzima, nkuko Brana muyigeze kubivuga cya gihe ubwo yari yavuze ati, igihe bamushira hariya mwibaraza ati, ngira mbaze Gaburiyeli. Mbega Gaburiyeli, mbega niki gikomeye cyane Imana yaremye? Gaburiyeli aravuga ati, ikintu gikomeye cyane Imana yaremye ni ubuzima, no kuvuga ubuzima buhoraho. Murabona, ako niko gaciro buri mwana w'Imana akwiye guha ubuzima. Wewe namba ntukigere urondera kuva mu iki gitangaza gikomeye cyane Imana yaguhaye, arico ari ubuzima. Kuba uri muzima ushobora guhimbaza izina ryayo, ugashimagaza izina ryayo, ugashira hejuru izina ryayo, kandi ugashimira Imana kuko yakwemereye kubaho mwa kino gihe cyiza kigitangaza, igihe aho Imana izoguha umubiri uhoraho uhawe ubwiza.
wabuze icyo bisobanura aho wiyubonye ako gaciro k'ubuzima reka tuvuge yuko iyo umuntu avutse murabe umuntu atangurira mu ntambara kuko ni imbuto zingana gute ziza ngaho kugira ngo zishobore kwinjira zihure n'irigi ry'umugore hanyuma wewe ukaba umwe mu banesha uhereye ku buri hariya guhera ku kwibungengwa ni ukuvuga uhereye ngaho gusa urabona yuko mu by'ukuri byose ari gutoranwa ni uko umuntu abonye ibyo rero umuntu akavuga ati ndi uwatoranijwe n'Imana umwana w'imfura w'Imana mu yandi majambo ntegereza kugwana kugira ngo ngume ndi muzima bwa mbere na mbere nkakira mani imfungwa zo mu by'ubuhemu nibyo bikomeye cyane hanyuma nkagaburira ubuzima bwanje neza kugira ngo nkomeye mfise amagara meza meze neza aho rero umuntu abari karaha agaciro ubuzima agaciro k'ukuri rero murabe aha baranyavuga ngo ariko noneho amagara yanje nagutera imbabazi maze umumarayika w'uwari abarira Eliya ati manukana nawe ntumutinye nuko ava hasi amanukana nawe aja ku mwami rero nubwo byari biruko umuvugishwa yateruza kurindira uburongozi bw'Imana aho yaramubwiye ati ego ubu ni sawa ni kuvuga ngo ati jana nawe aho yarashoboye kumwizera mu mwuzuro kuvuga yuko Imana iramwereka byongeye irereka abavugishwa nayo uwo bakwiye kwizigira kandi gakebura ikabakebura ati ni wirinde uyu wirinde n'ujya wundi ti wirinde n'uyu ati ntiwirinde ujya wundi ati uyu mutware mufata uku n'uku n'uku uko niko rero ugenda irarinda umuvugishwa kugira ngo yirinde bajya bahemu kandi abo kwizigira irabereka ati uyu urashobora kumwizigira rero nibuka yuko Yesu yarazuhereye mu ntango uwari kumugurisha uwari we yaramuzi yaramutahura neza rero murabe mu rupapuro rw'amajana 32 mu gitabo cy'ibimatanijwe 331 hepfo ngaho aratwereka ibi yereka aratubwira hano kwinamyera ibiri ifise ububasha ku isi kandi ko bashobora kurungika ibyago murabe namwe hano ni kuvuga ngo ibihano by'Imana inshuro zose bashatse aravuga ati turazi yuko umuriro wo mu gice cya 19 mu byeshure Yohana yuko uva kuri Kristo inkota iva mu kanwa kiwe ari yari jambo nibyo rero ngaha yereka aravuga ku byeshure 19 no kuza kugendera ku farasi yera ukuza ku mwami nibyo bene data umurongo ubumenyi bw'ibi bintu mukomono k'ikimatashindi ejo hamwe n'inkota Imana irigata abasi babo rero abasi bayo rero mwihwezi igihe bavugishwa biba ariko baravugishwa buri muntu wese hagize umuntu wese abagira nabi no kumuriro uva mu kanwa kabo umuriro wamwemuye ijambo ni Imana ijambo n'umuriro uvuga umuntu wese yavuga ati tariko nta muriro wigezuza nta bihano byigeze bingwako kuko murabe Eliya aho yarapfutse ijambo hanyuma umuriro aho umuriro curazura baturira urabarigata kuvuga ngo urabakuraho ariko buho murabona namwe yuko uwo muriro ni mpemu yera ava mu kanwa k'iyo ntumwa kandi umuriro nawo ni jambo kandi y'ijambo rivuzwe kuri uwo wese aramugararije atubaha ubuzima kandi byongeye atubaha n'ivyo Imana iriko irakora uwo muvumo n'ivyo bihano by'Imana biba byavuzwe urubanza ruzoza hanyuma igihano kizoza hanyuma ni kuvuga yuko ivyo byamaze gushingwa kandi nta numwe ashobora gukura kw'ivyo bihano uwo muntu ijambo ni mpemu ariko riva mu kanwa kabo mwimvire Mose ari muri Egiputa bari kwafatana b'abayuda Farao ntiyashaka kubareka ngo bagende nuko Imana ishira ijambo mu kanwa ka Mose byari ivyiyumviro vy'Imana byinjiye mu mutima wa Mose nuko we yaciye aza rero kugira ngo avuge ibyo vyiyumviro
amaze kubigaragaza byaciye biba ijambo ry'Imana. Yararambuye ukuboko aravuga ati ni hazi ibibugu, ako kanya haca hagaragara ibibugu. Nuko hageze ubononera, umuriro uva mu kanwa kabo ukarigata abasi babo. Ngabo bashobora kuvuga ibyo bagomba, kandi nuko nyene bizoba. Hejuru yandika ngo ivyiyumviro vy'Imana vyinjira mu mutima wa Mose, nawe akabivuga. Murabona yuko ari ivyiyumviro vyande vy'Imana, ntabwo ari ivyiyumviro vy'umuntu igikoresho, ahubwo ni ivyiyumviro vy'Imana, hanyuma biheze bikagaragazwa bikavugwa biciye muri ico gikoresho, kuko akanwa, amaso, amaboko, amaguru y'Imana ni abavugishwa, kandi ni abahungu n'abakobwa b'Imana bakora igikorwa kijanye na buri gihe ico umwe wese muri bo yagenewe. Intumwa nazo ibyagenewe intumwa. Amen. Hagize umuntu ashaka kubononera, bikwiye ko yicwa gutyo. Nivyo bene data, Imana izoba yiyiziye rero, bobo bazogira ububasha bwo kugara ijuru kugira ngo ntigwe mu minsi yo kuvugishwa kwabo. Ubukozi bwa Eliya warazi ingene akora ivyo, kuko yarigeze kubikora mbere. Amen. Na Mose nawe nyene arazi ingene abikora, kuko yarigeze kubikora mbere. Niko bw'iyo mpamvu rero abo babiri babikiwe iki gihe. Amen. Ngaha nashobora kuvuga ikintu gikomeye cyane, ariko nibaza yuko byo babyize ndakibikiye ejo. Ku wundi munsi niho yari kwigisha ikimatanije c'indwi. Bazogira ububasha ku mazi kugira ngo bayahindure amaraso, ndetse kandi bafise ububasha bwo gukubitisha isi icago cose uko bagombye. Niki nikihe kindi nyuma y'ijambo gishobora gukora ivyo bintu? Bazoshobora gutuma ivyaremwe bikora ivyo bashatse. Rero mwibuke, igihe tuvuze ku vyaremwe canke ibidukikije nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, nkabo abatojwe n'Imana bo mwa kino gihe, bazokora ibintu bataza gukora, no kuvuga ngo bazokumvira ubwo bukozi bo nk'ivyaremwe ibidukikije, kugira ngo babe bahagaze imbere y'Umwana w'umuntu, kandi baronke ukwizera ko kunyakurwa, kugira ngo vuba bo bahindurwe. Nibidukikije ubwa mbere nk'umuntu kiti ciwe. Murabe bandanya avuga ngo ngibi ngaba bo nibo bameneka ikimetero ca gatandatu, barakigundura hanyuma bakacugurura, bakigishura, barakigundura hanyuma bakagihishura. Ni ububasha bw'Imana bwo guhungabanya ibidukikije. Ikimetero ca gatandatu ni uguhungabana kw'ibidukikije. Rero murabe ivyo yanditse, aho yanditse ngo katurabe mbere gato turavyo yanditse mu nyigisho bamushiriyemwo kano gace k'ubutumwa. Yanditse hejuru ngo, katurabe ubandanije gati ivyo yanditse. Yanditse ngo reka tubandanye ngaha nyene kugeza tuhashikiriye, kuko ahavuga ngo baratsitara. Tubandanye. Murantahura ngiki ico kimatanije. Ni bande bacugurura n'abavugishwa bo hakurya kunyakurwa, bahamwa n'ububasha n'ijambo ry'Imana, bazocira ku rubanza ivyaremwe. Bazoshobora gutuma abanyamugigima ukwezi baguhindura amaraso canke izuba barimanuke. Kwiherezwa ikintu cose bazosaba ico kizoba. Amen. Ngabo turabafise. Murabona gane bimatanije vyugururwa hamwe n'ibihe by'ishengero n'ingene vyerekana abamaratiri. Rero turabona abavugishwa babiri bahagaze ngaho bafise ijambo ry'Imana kugira ngo bakoreshe ivyaremwe ivyo bagomba, ndetse barashobora no kunyiganyiza isi. Vyerekana neza bakoze ivyo ni Mose na Eliya, kuko ubwo n'ubukozi bwabo bwisubiyemwo. Ubapfu yandika ngo Mose na Eliya, murashobora kubibona. Mashobora kubona caje kibatera ca gatandatu n'abavugishwa babiri. Rero mwiyumvire neza, kandi ibi ntibibatsitaza. Hare niho we aca atangura wa murongo bamushiramwe ngaho.
Fíjense quiénes abrieron este sello. mwimvire abahishuye iki kimatanije abavugishwa aha ngo buguruye abo mu nyigisho za Bibiliya hejuru yanditse ngo bashikije, abacuguruye yanditse ngo bagishikije, bashikije. Amen, allí lo tienen. Amen, ngabo niho bari. Oh, hermano. Oh, bene data. Estamos viviendo en el día del águila. Turiko tuba ku munsi w'inkukuma bo bugura ikimatera ca gatandatu kuko bari bafise ububasha bwo kubikora. Amen. Aho bariko bugura ikimatera ca gatandatu. Rero retrocediendo un poco podemos ver que Jesús dusubiye inyuma gato turashobora kubona ko Yesu yavuze ko ibyo bizoba hariya mu isezerano rya kera. Naho nyene yaravuze, Ezekiel yaravuze ngene bizomera. Rero ngaho turabona ikimatera ca gatandatu cuguruye. Wewe uvuga uti ati ico ni ikintu c'ikinyegezwa byagenze gute? Nguru urufunguruzo ibanga babaye bavugishwa kuko uko niko Bibiliya bivuga. Bo barashobora kucugurura mu gihe cyaje cyose. Aho yaciye yandika ngo guhindura ukuri, gushitsa, kuzuza, kugaragaza hejuru ngaho. Bashobora gukoresha ibidukikije ibyo bashatse, bagakora nka bimwe bakora mu bukozi bwabanjije kuko barazigenda babikora. Amen. Igihe nabona ibyo naciye mpaguruka mu ntebe ntangura kuzunguruka capure nyeri ya Dawidi buryo ntangura kuzunguruka mu cumba ndiyumvira nti nto mbengene ndakukengurukira data wo mwijuru ngabo nibo bugura ikimatanije. Amen. Niyumvire kuri bo hagize umuntu abununera umuriro uva mu kanwa kabo ijambo munkebe mu yera yaje ku ntumwa ndetse umuriro ijambo riva mu kanwa kabo ngamo byeshuwe 19 naho turabona nk'ibi bintu nyene mu kanwa kabo hava mu inkota ikarishe ijambo ni Kristo ni waje kandi hamwe niyo nkota araheza karigata basi biwe. Nivyo rero we araje mwimvire neza abafise ububasha bwo kugara ijuru kugira ngo ntigwe mu minsi y'ubuvugishwa bwabo. Ivyo ni uguhungabanya ivyaremwe dukikije. None Eliya yugaye ijuru igihe kingana gute? Imyaka 3 n'igice. None igice ca nyuma cinga rya 70 ya Daniyeli kimara igihe kingana gute? Imyaka 3 n'igice. Mose yakoze iki? Yahinduye amaso amaraso, akora n'ibindi bitangaza neza nk'uko byahanuwe ko bizoba muri iki kimatera ca gatandatu. Kandi ngaha turabona mu byeshuwe 11 ariko akora nk'ivyo nyene. Amen. Ngaho dufise ibintu bitandukanye ngene ivyanditswe bihurirana bikerekana ikintu kimwe ko no kumenwa ku kimatera ca gatandatu. Rero murabe ngene ubu bukozi ubwo ngiye kwisubiramwo muri kino gihe ca nyuma kandi ivyo bo nivyo bo bazokora. Rero abana yavuga ngaha mu butumwa ijambo ry'intasho Yeshu 11 haravyerekana imyera y'ibi ndetse na Zekariya igice ca 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Kandi kubera ko Imana izobirika irakorana mu kiringo c'ubuntu korana n'ishengero ryo mu isezerano risha batereza kwaduka mu bakristo kugira ngo bashobore kuzana ubutumwa mu gihe ca nyuma. Mbega ubwo koze bwa Mose na Eliya buva hehe? Mwiyobokamana ry'abakristo mu kiringo c'ubuntu wiherezo murabena mu bwo bukozi. Ico gikoresho kizoba kiri hagati mu ishengero hanyuma kwerezo kikiringo c'ubuntu. Ubwo bukozi buzoba rero buri muri ico gikoresho buriko buratangura mu buryo bukurikirana, ariko aratangura ubwo bukozi no kuvuga yuko azoba ari mu buryo aho hari kuba ariko haraboneka ico gikorwa. Ubwo bukozi bwari kuba buriko burakora ubwa mbere na mbere hagati mu ishengero hanyuma no mu bwoko bw'Aheburayo. Abayuda nabo bazobona ivyo bizoba biriko biraba nabo bazabibona. Nuko rero ubwo bukozi butereza kuba buriko burakorwa na mpwe mu yera hagati mu ishengero ryiwe buri mwico gikoresho.
ntabwo bashobora kubona ikintu kidahari Imana yamaze kujana no kuvuga intumwa yo muri kahise bobo bazomubona hagati mw'ishengero no kuvuga ngo ategerezwa kuba ari intumwa ikiri nzima iri hagati mw'ishengero byoroshye cyane nkuko ubukozi bwa Kristo nabwo hagati mwiyobokamana rya Kristo hagati mw'ishengero aho we muri mpemu yera yamaze igihe cyose none mu gice kiye cy'ishengero azogaragaramwo ubukozi bw'imyera ibiri ntizogaragara mu gihe cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu cya gatandatu cyangwa igihe c'indwi kuvuga ngo ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu ntabwo buzogaragara mu bihe byo muri kahise bwagaragaye mu kugaragara kwa kane mu gihe c'indwi ariko mu kugaragara kwa gatanu buzogaragarira mu gihe cy'ibiruka bizifuruka ubwa Mose nabwo nyene n'ubwa Yesu nabwo nyene buzogaragarira he mu gihe c'ibuye rigumye furuka hamwe no mu kiringo kiri mu gice gitandukanye no kuvuga ngo igice gikurikira ikiringo c'ubuntu arico ari kiringo c'ubwami cyo gituma intambako canke igihe cero ko bizifuruka arico gihoraho kizogira imigisha myinshi Imana kugira ngo yigaragaze mwiyo ntambako mu ishengero ryayo rizoba ririko rirabaho mwa kino gihe ca nyuma aho no tuzoronkera ukwizera guhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima no kubw'umwagazi w'intama aho no tuzoronkera guhishurirwa ko ikimatarije c'indwe arico kiduho kwizera kudushoboza guhindurwa no kunyakurwa hehe ni mu gihe c'ibuye rigumye furuka aho turonkera ukwizera ko kunyakurwa aho yavuze yuko mu gushitswa kugira kwa gihema kwaho imituragaro izo birikira turagarira amaju yayo kandi imituragaro irimo kwizera ko kunyakurwa murabona rero mbere gato haravuga ngo kandi kwishengero naryo kubera ko mpemu yera zogaragara mwishengero ari hagaragariye kuko niho yamyari mwishengero ry'igihe cyose mu gihe cyo rukoze furuka azogira kugaragara mu mwuzuro kuko yaravuze Tuchimata ku rupapuro rw'ijana mu 34 urupapuro rw'ijana mu 34 yuko mpemu yera azogira iki azokwambara umubiri uyare hagati muri twebwe ubunyene niko yavuze kandi n'ibyo yavuze hano rero muri kugaragara mu muzuro kwa mpemu yera yavuga ngo kandi azoduha kwizera guhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kujana na Kristo mu buzima bwo mwagazi w'intama turi murabe utumwa ibikorwa bya mpemu yera hamwe n'isekeza ryo mu ngaje imyaka igihumbi ngaho yaratubwiye ikintu gikomeye cyane kijanye no kugaragara kwa mpemu yera mu mubiri w'umuntu ndetse no muri buri watoranije umurabe haravuga hari 40 zo kwa 11 1991 muri Montreal Magazine haravuga ngo mu kiringo c'ubwami kuba ari kiringo ca mpemu yera ni kiringo aho watoreje wese afise isezerano ryo kuronka umubiri wa Teofania iyo mpemu ya Teofania ariyo mu kiringo c'ubwami ifise isezerano ryo kuzogaragarira mu mubiri w'umuntu muri buri watoranijwe ni hehe hari hafise isezerano buri watoranijwe n'Imana wese afise isezerano ryo kwakira umubiri wa Teofania ni mu kiringo c'ubwami si mu kiringo c'ubuntu aho bari ko baba muri bijya bihe byo muri kahise twavuga ngo uheriye mu gihe aho we yarakiri karavuga ngo turi mu kiringo c'ubuntu nubu urugi rw'imbabazi ntirurugagwa yaravuga n'ibindi bintu byinshi abantu abereka ko bari bakiba mu kiringo c'ubuntu kubw'ivyo rero aho rero kugeza ico gihe ntihari gushobora kuba gushitswa ayo masezerano bananyavuga ngo mpemu ya Teofania ya buri watoranije izo kwambara umubiri nkuko mpemu yera azokwambara umubiri muri kino kiringo ca gatatu ariko turabona ikintu giteye igomwe kuko namba mpemu yera azokwambara umubiri azobereka aratuzanira ibintu byose ashitse ibintu byose byasezeranijwe nuko rero kandi tukiri mwene bibiri nuko rero watoranijwe n'Imana nawe nyene azogira muri we mwuna mubiri ndetse n'imbere yo guhindurwa azoba afise iyo Teofania cyo gutuma mu butumwa uyu Melkisedeki ninde aho yaratubwiye ko twebwe twigira kuri Teofania zacu canke Teofania zacu ziratwigisha murabona kandi Teofania ni jambo rero bananyavuga ngo nkuko byasezerajwe n'Imana reka nsome nongera nsome no murongo mpemu ya Teofania nkuko mpemu yera zo kwambara umubiri mwa kino kiringo ca gatatu
nk'uko biri mu isezerano ry'Imana. Kuba ari ikiringo ca mpwemu, ivyo biduha isezerano buri mwana w'Imana wese ryo kwambara umubiri kwa mpwemu ya Teofaniya muri buri watoranijwe, kuko nk'uko mpwemu yera azokwambara umubiri hagati mu ishengero ryiwe, na mpwemu ya Teofaniya nayo ya buri watoranijwe nonye nizokwambara umubiri muri buri watoranijwe. Kandi ni ushingiye kuri iryo jambo muri wa Teofaniya ni watoranijwe n'Imana azotuma ntazoca aronka guhindurwa. Murabe ico rero ikintu giteye igomwe ciza cane c'Imana iriko irakora muri kino gihe ca nyuma. Hariya indimi z'umuriro nizo zasanzagiye umushuzo. Uyu munsi naho hariko haratangwa indimi z'umuriro, no kuvuga ngo inkingi z'umuriro. Hariya zari indimi z'umuriro, ngaha naho ni inkingi z'umuriro, no kuvuga ngo ni za Teofaniya, igice c'umwuzuro w'Imana muri buri watoranijwe. Kandi ushingiye kuri uwo mwuzuro nyene nivyo bizotuma buri watoranijwe n'Imana ahindurwa. Ushingiye ku ijambo, Aburahamu na Sara basubijwe itoto. Rero abananya avuga mu butumwa mu ijambo ry'intasho mbere gato aravuga ngo rero kubera ko mwihema nini Karpa Cathedral nini ryabonywe na Reverend William Branham hazoba ariko harigishirizwa, haterezwa kuba rero hari umuvuga butumwa, hazoba hariko haraba uguhamagara ku gicaniro, kandi bazoba ariko barasengera abarwayi, ibitangaza biriko biraba. Ivyo byose bizokorwa n'ubukozi bwa Musaneri byoroshye cyane nk'uko cyo gituma tuzorindira, tuzotegereza yuko mpwemu yera akora ubwo bukozi mu gushizwa kwiyerekwa gihema. Rero nambavuza yuko tuzoba turindiriye yuko ubwo bukozi bukorwa na mpwemu yera mu gushizwa kwiyerekwa gihema, nuko ubwo bukozi butari buriko burakorwa na mpwemu yera canke mu ntumwa n'imwe. We rero yareka kebura abantu yuko ivyo bizoza hanyuma, ndetse no mu butumwa bumwe bumwe we yaravuga ati tuzogira ukugendererwa n'ubukozi bwa Musaneriya mu gushizwa kwiyerekwa gihema. Kandi namba tuzogira ukugendererwa k'ubwo bukozi, Imana ikora ubukozi buri gihe biciye mu mubiri w'inyama. Mwabonye ingene byose vyoroshe, ariko igitwikirizo gishizwe imbere y'umuntu nta buryo na bumwe naho yovuga ngo iki kintu kirera, we akibona murindi bara kandi cera. Murabona kuko abatwikiriye ntashobora rero kukibona, abatoje n'Imana gusa nibo bazobona ko cera. Kandi kwera mwibuke yuko ari ugendera ku farasi yera mu byesho 19 abananya kuvuga ngo rero mpwemu yera muri ubwo bukozi bwa Musa na Eliya n'ubwa Yesu niwe mutumire nyamukuru para y en el cumplimiento de la visión de la carpa. Uwo mugushizwa kugera kwa gihema no ngana naho nyene aratubwiye kuri ubu butumire. Mu bundi butumwa haravuga ngo tuzogendererwa nubwo ubukozi, no kuvuga uwazoba ari umutumire witeka mpwemu yera ari wazobereka arakora ubukozi bwa Yesu bwa Musa no bwa Eliya. Uwo no mutumire nyamukuru uwo mugushizwa kugera kwa gihema no tendría ningún significado. Ata uhari ihema rinini Karpa Cathedral rinini ntaco ryo barisiguwe. Ico gituma byose bizungurukira kuri iyo ntumwa kuco gikoresho, nkuko byose mukuza kwambera ko mwami byose byazungurukira mukuza kwambera ko mwami, mugushizwa ko kuza kwambera kwa Mesiya, no mugushizwa kugera kwa gihema naho ariko ari gushizwa ko kuza ko mwana w'umuntu azanye n'abamareka biwe, byose bizungurukira bishingiye kuri ico gikoresho. Ibindi bisigaye byose abasigaye bose bashobora kuvuga ati yatajewe ibintu byari gukorwa, ati yatabajewe ibintu byari gukorwa mu bundi buryo. Umwe rudende nyamukuru kandi atuma ugushizwa kwira kwa gihema kugira insiguro no kuza kwa mpwemu yera akora ubwo bukozi bwa Mose bwa Eliya no bwa Yesu byoroshye cyane nkuko. Rero turazi yuko ateraza kuba mu kibanza azoba ariko hashikirizwe intamba kigezweho yo mu gihe cyanyuma. Nuko rero ntabwo hashobora kuba mu bibanza ahamaze gushikirizwa ibihe by'ishengero, ateraza kuba mu kindi kibanza ariko hashikirizwa igihe cy'ibiriko zifuruka. Kubw'ivyo rero abo mwico kibanza bazoshobora kuvuga ati uwo mugishano wacu ati reka dukore kugira ngo rihinduke kuri yira kwa gihema, kuko uwo mugisha wahawe twebwe kugira ngo ubwiza bw'Imana bugaragare, kugira ngo Kristo ubukozi bwa Kristo bugaragare no bwa Eliya no bwa Mose, dushobore kubona ubwiza bw'Imana bugaragaye mu mwuzuro wose. Rero ni kubera iki
abantu bakora esa visión de la kugira ngo carpa iryo yerekwa sea ry'ihema realizada rikogwe y rihinduke cumpla. ukuri rishitswe Vean, dice, murabe para que aravuze ngo el ni ukugira ngo misterio de ubukozi bwa Kristo sea manifestado. bugaragare Y el bube que buriko Elías buragaragara sea hamwe n'ubwa Eliya para n'ubwa eso Mose dice, nico gituma trabaja, bakora dice, kandi da aportaciones, bagaterera ora, bagasenga aportaciones, bagaterera para n'ibindi terminar kugira los ngo trabajos que se están llevando a hasozwe cabo y ibikorwa también biriko para birakorwa mantener ndetse no kugira ngo este lugar de la hitabweho carpa ico catedral kibanza c'ihema nini Carpa en todos Cathedrale aspectos. mu bice Quiero byose nunca falte mbere nada. ntagire ikintu na kimwe kibura Porque kuko Dios Imana ha cumplido su palabra. yarashikije Él ijambo ha manifestado ryayo ya yarigaragaje ese ministerio. yaragaragaje ubwo Desde la bukozi iglesia llevando buri a hagati cabo mu lo ishengero que prometió. buriko burakora ibyo yasezeranye Desde la iglesia, ubwa mbere na mbere hagati mu ishengero Desde el pueblo hebreo, hanyuma mu bwoko ya bw'Eburayo se está viendo un aribo enlace ariho ariko haragaragara el pueblo ugusobekerana hamwe n'ubwoko bw'Abaheburayo y hasta los judíos ndetse n'abayuda nabo nyene bazobona kugaragara ko ubwiza bw'Imana mu ishengero ryayo mu gushizwa kwiyerekwa ry'ihema none niki bazovuga ati uyu niwe twebwe twari turindiriye bazobona Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo yigaragaza mu gushizwa kwiyerekwa ry'ihema kubw'ivyo rero bo bazovuga bati bazovuga ngo ibyo nivyo bo bari barindiriye mu yandi majambo bazokwizera byoroshye cyane nk'uko ariko Revera William Branham yaravuze ariko ntaje kuri bo aje kubw'ishengero ryiwe kuko ishengero ryiwe riri hafi yo kunyakurwa mu gitabo c'imirongo papuro rwa 22 ku murongo w'176 aho yaratubwiye kandi aho niho hari ibyo byabona bibiri igihe babaza isi mu kuvuga ubutumwa bwabo bakongera gukoraniriza hamwe abayuda bakabasubiza ku kwihana bakabasubiza kandi ku kwizera bakabasubiza ku kwihana uko no gushitswa k'umunsi mukuru w'impongano ari uza nyuma y'umunsi mukuru w'inzamba niyo babona Yesu Kristo aje ku mugeni kubera ko bazabona Yesu Kristo aje ku mugeni nuko muri iyo ntumwa hazoba hari mpwemu yera akora ubukozi bwa Yesu bazovuga baterega igeni y'Imana twari turindiriye niyo ariko ntaje ku bwabo aje ku bw'umugeni kandi umugeni igihe Yosefu yaje muri Egiputa yajanye bene wabo ariko yari afise umugeni hariya igihe yibwira bene wabo nta numwe yari ahari ngaho ibyo bimeze neza kandi igihe nawe azokwibwira abo bayuda nta numwe azoba ari hariya n'abayuda gusa aho mu ikiringo c'umuntu kizoba carangiye nuko rero azoba hamaze gutangura ico gihe c'abayuda n'abayuda gusa murabona ngabaje bamwe bica Yosefu bahagaze ngaho baravuga ati ni vyiza arababwira ati ni vyiza ndi Yosefu ati ni vyiza ndi Yosefu ahaca akarongo kandi haca akazingi mwene so bararira baravuga bati rero turamenye yuko turi imbere yabo kuko twaramwishe ivyo nyene hamwe n'aba bayuda bazogira urugamba rukomeye cyane mbere yo kuza rero nyuma yo gutotezwa basubira kandi mu gihugu c'amavuko rero mwibuke yuko yatubwiye no ku rupapuro rw'500 murongo w'500 na 19 umurongo wa 50 umurongo wa 519 ngabo wari igice ahavuga ngo ubukozi bwiwe maze kurangira n'ingoga no kuvuga integuza Mesiya yaciye yigaragaza wenyene ubwiwe uwo muntu akomeye cyane nabazoza mu Mesiya nyuma amaze kurangiza ubukozi bwiwe ubwo nyene Mesiya azoca arenguka yiyerekana wenyene ubwiwe yandika ngo umusigwa kandi yandika ngo igihe arangiza ubukozi bwiwe Mesiya aca agaragara azokwiyerekana wenyene ubwiwe hejuru yandika ngo Mesiya azoza umuvugishwa hagarara mu gihengere bingana ikimenyetso no murabe nivyo ngaha rero yari yatubwiye yuko nyene azokwiyerekana avuge ati ni vyiza ndi Yosefu nukuvuga ngo yari presence yari yerekanye anakuvuga ku rupapuro rwa 22 ku murongo w'156 bamujana nk'isinzi ry'intama hariya ku musozi Karumeli kandi kuvuga ubundi bushasha kugahinyuza igihe umwami Yesu Kristo azoza ku mugeni wiwe nabo bakamubona bo bazovuga bati atugeni we twebwe twari turindiriye nguriya azohaguruka afise gukiza amababa yiwe kuvuga ubukozi bwa Mose na Eliya bubazaniye agakiza gukira indwara mu buryo bw'impwemu
kuri bo, porque luego ellos kuko hanyuma bo dan murabe su vida batanga ubuzima bwabo en la gran tribulación, umubabaro mwinshi, pero luego ariko hanyuma en el milenio mu kimpumbi resucitarán bo después bazoba bari ngaho bazozuka de la nyuma gran tribulación, y'umubabaro mwinshi, bahabwa vestiduras blancas, impuzu les son zera, dadas bahabwa teofanía za teofaniya por la palabra que sale de su boca. kubw'ijambo riva mu kanwa Vean, kiwe. para ellos, Murabona kuri la bo palabra ijambo es el fuego ari del ryo Espíritu ari Santo umuriro para crear wa mpwemu yera, sus ni teofanías ukugira ngo rireme para amateofaniya que yabo. están en contra. Ku barwanya nabo ijambo riva mu kanwa kiwe ari wari umuriro urigata uyigiza. Murabe si iry'umugisha, si iryo kurema teofaniya cyangwa gukirinda indwara, ahubwo ni iryo kubatikiza. Cyo gituma ka kanwa nyene kavuga umugisha kuri bamwe hamwe n'umuvumo ku bandi. Yaravuze mu butumwa kuza kwa kabiri k'umwami, mu kuza kwiwe azohezagira bamwe avuma abandi. Rero bandanya avuga ngaha mu butumwa jambo ry'intasho kuvuga ko ivyo nivyo mu gihe ubwishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba riri hafi kunyakurwa, no kuvuga ngo rizoba riri hafi yo kunyakurwa. Kandi kubera ko aje kwishengero ryo kugira ngo ariho kwizera ko kunyakurwa, murabe nubwo bukozi aribwo mpwemu yera zoba riko arakora, ubukozi bwa Yesu bwa Mose bwa Eliya biciye muri ico gikoresho. Igihe cashitse, nuko rero bakeneye kwizera ko bashoboza guhindurwa, kandi ubwo bubasha buzotangwa na Kristo biciye mu ijwi rya Kristo mpwemu yera amanuka avuye mu ijuru mu vyeshuye 10, buzotangwa nande? N'uwo mumarayika w'inkomezi. Kandi azoba reka aratubwira duhishurira ikimatanira cendwe, aduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe. Cyo gituma haba agacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha mu vyeshuye 18 kabandanya. Aricyo kico hishurirwa ishengero ry'umwami mu gihe kigezweho umubiri w'ibanga wa Kristo, aricyo gihe cibugirwa imyifuruka. We muri 2009 yaratubwiye yuko igihimba c'isaha c'agacere kitari bwatangura. Igihimba c'isaha igihe cyari gutangura hari kuba ari igihe ubwo isi yari kuba kwisi, hari kuba ariko hagaragara ikimotera cindwe, marayika aratandukanye n'abandi. Rero ku rupapuro rwa 57 mu gitabo c'imatanijwe mu Kiespanyol yereka soma ivyeshuye 5:1 kugeza ku 7. Igice ca nyuma rero cico canditswe, we yaraje afise igitabo agikura mu kuboko kw'iburyo kwiyari ivyagiye ku ntebe, aravuga ngo iki gitabo kidombageje ko mashasharandwe igishurwa mu gihe cy'umuturagano mu vyeshuye igice c'10. Turabona reka dusome cyane kugira ngo dutahure neza imbere yo kuvyinjira mu buryo bwimbitse. Rero ico ni gihe c'iherezo, kuko haravuga ngo mbona undi mu marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru yambaye igico, umunywa amazi uri hejuru y'umutwe wiwe. Rero we ni wihweza neza uzobona ko uno muntu ari Kristo, ni umwami mu kuza kwiwe kwa kabiri, akora ubukozi bwa Mose bwa Eliya hamwe n'ubwa Yesu. Si Yesu mu mubiri w'uhawe ubwiza, ni ubukozi bwa Yesu muri uno mubiri w'inyama mu wacunguwe nawe. Kuko no mu isezerano rya kera yitwa marayika w'isezerano, ubu rero aje bukwi na bukwi ku Bayuda, kuko ishengero ryageze ku iherezo. Ni vyiza rero tubandanye. Mu maso y'uwo hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Muribuka marayika mu vyeshuye igice ca mbere, uyu nico kimwe n'urya nyene ni marayika umwe. Umumarayika ni intumwa, nawe ni intumwa kuri Isirayeli. Uno mumarayika ni mpwemu yera, umwe yamye bamugoja mu kindi, agaragarira mu ntumwa mu mugabano uhwanye n'ico gihe kwereza ry'ibihe. Yaravuze yuko uwo mpwemu yera azokwambara umubiri. Muravyumva, ishengero riri hafi kunyakurwa, aje ku ishengero ryiwe. Rero mwiyumvire neza, mu kuboko kwiwe yari afise agatabo kazinguruye. Ku gatabo kazinguruye niko yahaye iyo ntumwa kugira ngo avugishwe by'amahanga menshi, indimi n'amoko menshi n'abami benshi.
urebana avuga ngo Por lo tanto, kubw'ivyo rero esa será la revelación más ukazoba ari grande uguhishurwa que gukomeye tendrá la cane iglesia del Señor kuzogirwa n'ishengero Jesucristo ry'umwami en el Yesu Kristo postrero, ku en la munsi etapa wa nyuma del mu evento de la ntambuko piedra angular. y'igihe c'ibirego No vy'imfuruka hay otra etapa nta yindi en ntambuko donde pueda ihari ser abierto ese aho misterio. iryo banga rishobora No hay otra guhishurirwa etapa nta de yindi iglesia ntambuko ihari que y'ishengero esté existiendo en la iriko actualidad. iragaragara ubu Ya esas otras etapas izo zindi terminaron ntambuko tiempo, y zararangiye ahora solamente queda ubu la gusa etapa hasigaye de la intambuko piedra y'igihe angular. c'ibirego vy'imfuruka Por consiguiente, kandi mu yandi es majambo ahí donde naho será entendible niho todo ese hazokumvi misterio ano mabanga yose todo ese kibatera misterio c'indwi de la venida del Señor a esa iglesia, azokumvikana lo cual nos dará ano la mabanga fe yose para ser y'ukuza transformados k'umwami y llevados con Cristo arivyo a la bizoduha cena de kwizera las bodas del Cordero. arivyo bizoduha kwizera ko Ahora dushoboza hemos guhindura visto kujana n'akasoma como k'umwagazi w'intama está siendo rero twabonye ngene entendible. byose biriko birumvikana Todo está siendo byose biriko dado a conocer en biramenyekanishwa muri zino bajo nyigisho cálculo. zo mw'ihema Hemos visto twariko turaraba los ministerios de ubukozi Moisés bwa y Mose Elías n'ubwa Eliya repitiéndose. bwisubiramwo Ha sido para mí kuri jewe una bendición y un ubaye privilegio umugisha hamwe muy grande n'ihigwe ridasanzwe poder gushobora en esta ocasión muri kano kanya dar a conocer bajo este tema los misterios kubabwira de Moisés y muri kino Elías, cigwa ubukozi bwa Mose na Eliya bwisubiramwo ibintu byose bijanye n'ubwo bukozi muri ino mirongo no kubona ko Imana iriko irashitsa ijambo ryayo urudome ku rundi ese Imana yobahezagira kandi ikabazigama kandi mubandanye mugira umugoroba w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana reka dusigane hamwe natwe ubundi bushasha mu kwizabutumwa mpuzamakungu Miguel Bermudez Marine